Ndabaramukije abandi ndabahaye mwiriwe bivanye n'aho muherereye ntiteka n'umunezero ntangere byo gusubira kubana namwe mwebanywanyi mukurikira imboneshakure yacu ari no yanyu Shiramatsiko TV. Imboneshakure imwe rudende dushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu ni umwanya w'amakuru agezweko ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho twabateguriye amakuru atandukanye ari kuvugwa mu bisata bitandukanye ngaha mu gihugu c'u Burundi. Ibiciro biraduga ku isoko, ibiriko biratera agahinda abanyagihugu batandukanye babona ko ibintu leta ya General Evariste Ndayishimiye iriko irabakorera ari ibintu biteye isoni cane kandi akaba ari ibintu bibabaje. Hari amakuru menshi twabateguriye arabana nuko ibiciro biriko birazamuka ngaha mu gihugu c'u Burundi, niyo tugira ngo tubashikirize muri kino gitondo. Wifuza kuzaja aba mu mbere bashikirwa n'inkuru n'ibiganiro bene nk'ibi, ico usabwa nta kindi, niba utaravyonda kuri sabone akariko kajo keza ko guvyondaho kugira ngo uko dushizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba wa mbere mu gushikirwa navyo. Tubutse ko ino mboneshakure yacu yibanda cane cane ku makuru aba ari kuvugwa muri politike, amakuru aba ari kuvugwa ateka kazina muntu, aba ari kuvugwa mu butungane, aba ari kuvugwa mu cibano, aba ari kuvugwa ku mbuga ngurukana bumenyi, ndetse n'andi yose mutamenye mamwe aranyagejwe turatohoza amaze tukabashikiriza ido n'ido. Mbere yuko tubashikiriza inkuru ijanye nuko ibiciro biriko biraduga ngaha mu gihugu c'u Burundi, tubanze tubashikirize iyi nkuru ibabaje kandi y'akamaramaza y'ibiriko birabera ngaha mu gihugu c'u Burundi. Iri kinamico ribera mu nzego z'u Burundi ryitwa gute? Aba bantu berekanywe muri Munyonyo 2022. Petero Nkurikiye yaravuze ibyaha bikomeye bakoze, yarongeye ko ari inkozi z'ikibi kabuhariwe zimaze imyaka myinshi zifatwa zagirizwa kwibisha inkoho zikaca zirekurwa. Akibivuga wamengo hari ikigiye guhinduka. Aba bantu bagifatwa, amasoko yacu yatwandikiye ko abo badashobora kurenza amezi 6 mu munyororo baca barekurwa kubera basanzwe bakorana n'iperereza. Bamwe muri bo bajejwe kwica abantu mu iperereza. Uko babivuze niko byagenze ku igenekerezo rya 4 kwezi kwa karindwi umwaka wa 2023. Bano bantu bose barejejwe na sentare nkuru ya Mukaza, nyine bahita basohoka ibohero, bigaragaza nyine ko iri kinamico ibiriko irakinwa na leta y'u Burundi. Ico Nkurikiye yahishije uwitwa Kanyisha asanzwe akora mu iperereza rya Reveriyano Ndikuriyo. Reveriyano Ndikuriyo aramutuma kwica abantu, kwiba abanyagihugu ndetse no gukora ibindi bikorwa bitandukanye, ariko bamufata bagaca mupfunguza nyine kubera ko Reveriyano akomeye kandi aba ari we aba yamutumye. Nibyo yarapfunzwe kenshi cane yagirizwa ubusuma akaca arekurwa. Muri ndondeza tumufise mu madosiye yo kunyuruza abantu bakaburwa irengero, ariko baramufunga barangiza bakamurekura yibye abantu abandi yabagandaguye. Ibiriko birababaza abanyagihugu babona ko ibintu biriko birabera ngaha mu gihugu c'u Burundi kandi bikaba inzego zose zirorera ari ibintu bibabaje cane kandi biteye isoni. Abo bapolisi bose yavuze bakora mu biro by'umukuru w'igihugu, kandi n'imodoka avuga ko bakoresheje mu kwiba niyo mu biro by'umukuru w'igihugu. Birababaje kubona abapolisi bakora mu biro by'umukuru w'igihugu General Evariste Ndayishimiye ndetse n'imodoka y'umukuru w'igihugu ariyo bajana kwibisha abanyagihugu ndetse no kugandagura abanyagihugu. Ibintu biriko birababaza abanyagihugu n'abaharanira agateka kazina muntu bakabona ko ibintu biriko birabera ngaha mu gihugu c'u Burundi ari ibintu biteye isoni cane, kubona abapolisi bakora mu biro by'umukuru w'igihugu bagafata imodoka bakoresha mu biro bikuru by'umukuru w'igihugu bakayijyana kwiba no kugandagura abantu, ariko leta ntagire icyo ikora. Biboneka ko ibyo bakora baba bitumwe na leta Evariste Ndayishimiye. None bigenda gute ngo inkozi z'ikibi zizwi n'igipolisi zame zifatwa zikaca zirekurwa kandi zikaca zikora mu iperereza ku biro bikuru bya CNDD-FDD no mu biro by'umukuru w'igihugu? Ibiriko birababaza abanyagihugu babona ko amabi yose ariko araba ngaha mu gihugu c'u Burundi ari guturuka mu biro by'umukuru w'igihugu ndetse n'ibiro bya CNDD-FDD, umugambwe uri ku butegetsi, ariko umugambwe uboneka ko imyaka umaze ku butegetsi ata kintu na kimwe wigeze umarira abanyagihugu uretse ubunyonyezi no kugandagura abanyagihugu. Ubwo abo nyine babaha akazi mu nzego zikomeye, sibo nyine babatuma kwiba bakongera bakabarekuza iyo bapfunzwe. Uko mubona batonze uhereye ibumafu, amazina yabo ni: uwa mbere ni Habiyambere Alexis Batazira Noma, avuka ku mutumba wa Kuneza muri komine Bwambarangwe mu ntara ya Kirundo.
ariko aba mu Gatunguru. Asanzwe ari umudandaza, aramaze kuza arapfungwa yagirizwa ubusuma ariko nta kanya amarayo aca yezwa. Abamuzi aho afungiwe kera mu mpimba bamwibuka ari generali w'abanyororo atwara karitsiye Mino. Abo bahoze bapfunganywe bamushira mu murwi wabo bita abamene, abapfunga kinkwani bibisha amayeri y'ububeshi. Uwa kabiri ni Jean Marie Bigirimana batazira Xenophonte, avuka ku mutumba wa Munani agacimbiri Bihororo muri komine mu ntara ya Muramvya, ariko aba mu Karama. Asanzwe ari umudandaza, nawe aza arapfungwa yagirizwa ubusuma ariko nta kanya amarayo aca yezwa. Ubuho yaburanye avuga ko abo bandi ataho baziranye kiretse Habiyambere Alegisi. Mutabazi Charles batazira Fiasse avuka ku mutumba wa Nyakibiga muri komine Kitaramuka mu ntara ya Karusi, ariko aba mu buterere mu gisagara ca Bujumbura. Asanzwe ari umushoferi mu biro by'umukuru w'igihugu. Ibiriko biratera abanyagihugu agahinda bakabona ko ubusuma bwose bariko barakorerwa bariko babutumwa n'umukuru w'igihugu. Nawe nyine aravugwa mu mabi menshi, apfungwa agaca arekurwa adatevyeyo. Azwi nk'umusuma yibisha inkoho akoranye n'akarwi ko kwa Habarashize Willy batazira Kanyisha. Uwa kane ni Habarashize Willy batazira Kanyisha, avuka Kabanga komine Busoni mu ntara ya Kirundo, ariko aba mu Kinama mu gisagara ca Bujumbura. Yahoze ari umupolisi mu nyuma arapfungwa arekuwe aca akorera iperereza. Ubu ari mu iperereza rya Reveriyano Ndikuriyo, akaba ari nawe amutuma gukora amabi atandukanye ngaha mu gihugu c'u Burundi. Yaravuzwe mu bwicanyi bwinshi no kunyuruza abantu bakaburwa irengero. Azwi kandi nk'umusuma yibisha inkoho yambaye umwambaro w'igipolisi ahabwa n'umugambwe. Arapfungwa kenshi ariko amarayo akanya urume rumara akaca yezwa. Kanyisha aracekwa mu bagandaguye Koloneli Jean Bikomagu. Uwa gatanu Ndayirukiye Jean Desire, ariko amazina abavyeyi bamuhaye ni Mugisha Ahmed. Avuka ku mutumba wa Ruganira muri komine n'intara ya Muyinga, ariko aba mu Kamenge Mirango. Asanzwe ari umupolisi akaba n'umushoferi mu biro by'umukuru w'igihugu. Avukana n'umukuru w'imbonerakure mu ntara ya Muyinga Shabani nimubona, azwi mu bwicanyi bwinshi no kunyuruza abantu bakaburwa irengero. Uwa gatandatu ni Mupenzi batazira Tana Ndayisenga, avuka ku mutumba wa Kinyota muri komine Gitaramuka mu ntara ya Karusi, ariko aba mu Kamenge Mirango mu gisagara ca Bujumbura. Azwi nk'umusuma akorana na Kanyisha be na Noma. Abamuzi aho yapfungiwe kera mu mpimba bamwibuka nk'umuntu yakorera ikibi rwose abandi banyororo. Nawe nyine ari mu bafungwa akanya gato bakaca bezwa. Ibiriko birababaza abanyagihugu batari bake, bakabona ko ababahenda bakabiba bakanabagandagura. Benshi baba bakora mu biro by'umukuru w'igihugu ndetse no mu biro by'umugambwe ku butegetsi CNDD FDD. Tuvuye ngaho kuri iyo nkuru yari iriko iravugwa cane ngaha mu gihugu c'u Burundi, amakuru yacu tabandanirize kuri ino nkuru nanone y'iduzwa ry'ibiciro, aho abanyagihugu bariko barabona ko ibintu leta iriko irabakorera ari ibintu bibabaje cane, kuko iriko iraduza ibiciro by'ibintu bitandukanye umwanya n'umwanya, kandi ikabiduza ku rugero ruri hejuru cane. Umurindi udasanzwe wo kuduza ibiciro. Kuwa kane uheze Sosomo yaratangaje ko ikiro c'isukari kivuye kuri 2,500 by'amafaranga y'amarundi none kigiye kuri 3,300 y'amafaranga y'amarundi. Ni ukuvuga ko hongeweho 800 y'amafaranga y'amarundi ku kiro kimwe gusa. Bisigura ko kidugijwe ku rugero rwa 32%. Ejo haheze Buseko yatangaje ko umufuko w'isima RC 32.5 ivuye kuri 28,500 by'amafaranga y'amarundi none ugiye ku bihumbi 38 by'amafaranga y'amarundi. Ni ukuvuga ko bongeye ko 9,500 ku mufuko udugijwe ku rugero rwa 33%. Umufuko w'isima R42.5 uvuye kuri 34 by'amafaranga y'amarundi none ugiye kuri 48 by'amafaranga y'amarundi. Ni ukuvuga ko bongeye ko ibihumbi 14 ku mufuko udugijwe ku rugero rwa 41%. Mu ndwi yahera leta yaradugije igiciro c'igitoro n'ico kwiyunguruza. Imbere yaho gato leta yari yadugije ibiciro by'impapuro zitandukanye
zitangwa n'inzego za leta. Mu ndwi iheze kandi Obare yaradugije ibiciro by'ibibanza mu masoko amwe ku rugero rushobora gushika ku bihumbi kuri 300%. Kuva itariki ya mbere z'ukwezi kwa karindwi umwaka wa 2023 leta yaradugije amakori n'amatagisi ku bintu bitari bike kandi ivuga ko n'ubu itarakwiza amafaranga ikeneye. Hari byinshi bizobandanya kuduzwa kuko nyine amafaranga bateganya ntago barayabona. Hagati aho imishahara iracari yayindi, umusite aracahembwa ibihumbi 50 by'amafaranga y'amarundi ku kwezi, ni ukuvuga umufuko umwe w'isima ku kwezi. Ibiriko birababaza abanyagihugu batari bake, bakabona ko leta ibandanya kuduza ibiciro ariko ntiyongere agashahara, kandi bakibaza aho ayo mikoro azajya ava mu gihe leta ibandanya kuduza ibiciro itarabye n'aho abanyagihugu bakura mu gihe basanzwe bari mu bukene bukomeye cyane. Hagati aho rero ngo umushikiranganji Martin Niteretse arahumuriza abadandariza mu isoko ya Ruvumera na Jabe ko ibiciro by'ibibanza bigiye gusubirwamo, mu gihe kuri uyu wa mbere igenekerezo rya 31 Mukakaro 2023 abadandaza bakorera mu masoko ya Ruvumera na Jabe bari bazindutse bafashe ingingo yo kugura ibibanza bakoreramwo kubera leta ibicishije muri Obare aheruka kubiduza ibiciro ku rugero rudasanzwe hafi ibice 300%. Martin Niteretse mu byo ajejwe harimwo intwaro yo hagati mu gihugu amenyesha ko mu minsi iri imbere ibyo biciro bizosubirwamo kugira ngo ntihabe abatozwa umurengera. Martin Niteretse amenyesha ko iyo ngingo yari yafashwe kubera basanzwe hari bamwe mu ndongozi wasanga zarishikirije ibibanza mu masoko atandukanye, ugasanga meri bayiriha nk'ibihumbi 100 ariko uwo bapangishije ico kibanza ugasanga ariha ibihumbi 600. Ngo niyo mpamvu rero haciye hashingwa ingingo shasha ijanye n'ikoreshwa ry'amafaranga ya leta 2023 gushika 2024, itegeka ko amafaranga akoteshwa ibibanza biri mu masoko ya leta atozwa n'ikigo Obare kugira ngo urudandazwa rubandanye rukorwa neza n'abadandaza b'abanyamwuga atawitambika hagati mu ugikoreramwo ndetse na leta. Ariko naho leta ngo igiye gusubiramwo ibiciro by'ibyo bibanza, Martin Niteretse amenyesha ko guhera ubu atawuzosubira kwemererwa kurenza ikibanza kimwe kugira ngo itunga ry'igihugu risabikanwe na bose. Naho biruko bamwe mu banonosoye iby'ubutunzi babona ko iyo ngingo yo kuduza ibiciro by'ibibanza mu masoko yoba ifitaniye isano n'igihengeri c'amafaranga arenga amamiliyaridi 700 mu yategekanijwe gukoreshwa na leta, aho gushika ubu bitazwi neza iyo ayo mamiliyaridi azava kuko leta ntago ifite ahantu na hamwe izayakura uretse ko nyine igiye kuyakura mu banyagihugu aho ibandanya kuduza ibidandazwa bitandukanye. Ikindi wamenya nuko muri uku kwezi ibiciro by'ibidandazwa nka byose byaduze uhereye ku isima, isukari, ibitoro, ibiciro byo kwiyunguruza, impapuro zisabwa mu gipolisi nazo nyine zaradugijwe, hamwe nabyo nyine bivugwa ko bishobora kuduzwa umwanya n'umwanya. Murumva nyine ko ibintu bitoroshe na gatoya ngaha mu gihugu c'u Burundi, no mu gihe abanyagihugu b'igihugu c'u Burundi babayeho mu bukene ntangere, ariko leta Evariste Ndayishimiye ibyo ntiriko irabireba, ahubwo irabandanya kuduza ibiciro kugira ngo bibonere amafaranga birira, kuko nyine barashaka amafaranga. Murazi nyine ko abategetsi bakomoka mu mugambwe ku butegetsi CNDD-FDD atacindi baba barondera uretse amahera y'abanyagihugu, atanikindi bitayeho batanarebye naho bayakura. Ningaha duce dusozerera amakuru twari twabateguriye, ndabibutsa utaravyonda kuri sabone canke subscribe aka ariko karyo keza ko gupyondaho kugira ngo ko dushikijeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba wa mbere mu gushikirwa nabyo. Ibihe byiza nibyo ndabipfurije banywanyi bacu.